nuko nabonye ko indongozi zose ziri kuri urwo rugamba rw'umwasi yitwa ubukene nanje nisinye ko tuzogwana ibanga ryanje ntaryo nzobabwira umunsi mwasanze ivyo bihara nabigize ibipapuro niho muzovyemera niho muzokwera ko niko ndagwana ivyo bihera mwitwaza nzabigira ibipapuro hasigaye hakomera y'abene igihugu kuko umunsi n'isaha ntawo muzi ubu munsi n'isaha hariho abavuga ngo barafise amantene ngo muri berube ngo baza barabibira akabanga uwo munsi uzokoroka nk'igisuma wagiye ku isoko uzotaha muhira usanga ibihera n'ibipapuro Neva ati ayo mafaranga mwanyegeje mu mazu yanyu umunsi umwe muzovyuka yahindutse ibipapuro. Inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 zakozwe ku igenekerezo ya 4 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2018 kuri ubu zikaba zimaze gukurwa ku isoko. Iyi ni inkuru y'aka kanya. Izo noti kandi zikaba zigiye gusubirizwa nizoba zakozwe ku igenekerezo y'indwi mu Kakaro uyu mwaka mu mwaka weze w'ibihumbi 2022 zatanguye gukoreshwa kuri uyu munsi igenekerezo y'indwi ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Iminsi 10 niyo yatanzwe ngo abafise ayo manoti ya kera bayashire ku makonti, abadafise amakonti nabo bakaba basabwa kuyuguruza. Nta uzoba yemerewe kurenza miliyoni 10 ku muntu, nayo amashiramwe ntazorenza imiliyoni 30. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacuma muri ko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no monisha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kwibanda cyane mu gisata c'ubutunzi. Muri aka kanya inoti ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 zihejeje guhindurwa ni banki nkuru. Umuyobozi wa banki nkuru ya Republika y'u Burundi BRB ahejeje kumenyesha ko kuva ubu inoti y'ibihumbi 10 hamwe n'inoti z'ibihumbi 5 z'amafaranga y'amarundi zihinduwe. Ibi bikaba vyari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatatu igenekerezo y'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. Ni nyuma yaho hari hamaze iminsi yibonekeza ubukene bw'izo noti mu mabanki hamwe no mu microfinance nk'uko bimenyeshwa n'umuyobozi wa BRB Dieudonné Murengerantwari. Dieudonné Murengerantwari amenyesha ko izo noti nshasha zashizwe ku isoko ari zakozwe ku igenekerezo y'indwi Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 zikazotangura gukoreshwa kuva kuri uyu wa 4 igenekerezo y'umunani ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Inoti zakuwe nazo zikaba ari izakozwe igenekerezo ya 4 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2018. Hakaba hatanzwe ikiringo c'iminsi 10 gusa cyo kuba hashikanywe mu mabanki abafise izo noti za kera, no kuvuga ko gushika ku igenekerezo y'18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 uzoba agifise inoti ya kera ata banki nimwe izo mwakira. Muri ico kiringo c'iminsi 10 yo guhinduza inoti z'ibihumbi 10 vy'amafaranga y'amarundi ndetse n'ibihumbi 5 vy'amafaranga y'amarundi catanzwe ni banki BRB kubitsa amafaranga yariyo yose ku makonti mu mabanki y'ubudandaji n'amashiramwe yo kuziganya no kuguranana bikazokorwa uku gukurikira. Abantu abari bo bose bashobora kubitsa amafaranga atarenga imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi muri ico kiringo ku makonti yabo mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Amashirahamwe nayo arekuriwe kubitsa amafaranga atarenga imiliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi ku munsi kuri buri konti. Urugezo ntirwerekeye amabanki y'ubudandaji, ishirahamwe ry'amaposita mu Burundi hamwe n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Amabanki y'ubudandaji n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ahamagariwe kwakira bene igihugu no kubahindurira ku buntu inoti z'ibihumbi 10 z'amafaranga y'amarundi ndetse n'iz'ibihumbi 5 zahora zikoreshwa ku gitigiri c'amafaranga atarenga ibihumbi 100 vy'amafaranga y'amarundi ku muntu ayazanye mu minwe.
Kuri ibi birabana n'amafaranga tuvuze ko umuntu umwe azojana amafaranga miliyoni 10 naho ishirahamwe ryo rikazojana yatarenga miliyoni 30. Benshi bahise bagwa mu gahundwe bavyumvise, ariko nuko hatawemerewe gutanga amafaranga arenga miliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi ku munsi. Amashirahamwe nayo akazotanga yatarenga miliyoni 30 ku munsi, nk'uko nari mejeje kubibabwira. Kudafise konti muri banki akaba atemerewe kunyuranya amafaranga arenga ibihumbi 100, kuko nkuko narimejeje kubabwira uyu azoyajana mu minwe, mu nyuma ku banki nabo bakamuhereza inoti zishasha. Kuri babandi nabo usanga babakoreye y'amabanki n'amamicrofinance, Dieudonné Murengerantwaro umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB bamenyesha ko bategekanije abakozi b'ibanki nkuru y'igihugu BRB bazoja hagati mu gihugu kwegeranya izo note. Dieudonné Murengerantwaro akarangiza amenyesha ko bamwe bari bamenyereye ko inoti zibandanya zakirwa mu banki nkuru y'igihugu nk'uko vyahora, ngubuho ntibizokunda. Ni nako kandi muri komine Murwi hoba hatowe ikiziga giciwe umutwe. Ikiziga ca Jean Dodier Hakizimana w'imyaka 37 caratowe ku munsi wa mbere mu gitondo n'abarimye ku mutumba Jerama muri zone Buhindo muri komine Murwi, akaba ari mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu muri ako gace ngo baratewe umutima uhagaze n'ubwo bwicanyi, basaba umuco kumvo y'ubwo bwicanyi. Igipolisi naco kikaba cemeza ayo makuru, kamenyesha ko amatohoza ariko arakorwa. Abantu 5 bakaba aribo bamaze guhagarikwa. Ababibonye bavuga ko kuri uyu wa mbere w'iyindwi hafi saa 2 z'igitondo ikiziga cy'uyu mugabo azwi ku izina rya Jean Dodier Manirakiza catoye mu murima w'ibitoke n'abarimyi. Isoko mu gipolisi rivuga ko hoba harimwo ivyo kwihorahorana. Manirakiza yabonywe ariko arafata karahuri n'abandi bantu, atashiwe niho yicwa bunyamaswa mwibarabara mu gicugu. Ikiziga ciwe catowe mu gitondo cyo ku wa mbere w'iyindwi. Iryo soko nyene risigura ko atamatati yari afitaniye n'umuntu n'ababanyi biwe, ngo nta n'ivy'umugambwe yararimwo. Umubanyi w'umuhisi avuga ko yari umuntu afitaniye imigenderanire myiza na bose. Abanyagihugu muri ako gace co kimwe n'umuryango w'umuhisi bakaba basaba ko abakoze ubwo bwicanyi bamenyekana bagahanwa hisunzwe amategeko. Mu ntwaro ku mutumba nabo barababazwa n'urupfu rw'umuntu w'intungane. Abantu 5 barahagaritswe ku mvo z'amatohoza, kandi nanone bikaba bivuga ko mu ntara ya Cibitoke ibiziga bishika 12 vyaba vyaratowe mu makomine atandukanye mu kiringo kidashika ukwezi. Vyinshi muri ivyo vyatowe muri komine Mabayi. Mu ntwaro kandi bagasaba abanyagihugu ko bafasha inzego z'umutekano mu gufasha abo bagizi ba nabi. Reka hano makuru yacu tuyabandaniza muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo muri Irumu, aho hoba harishwe naho abantu bashika 10, abandi benshi nabo bakaburwa irengero mu kindi gitero ca ADF. Abantu batari munsi y'8 bahishwe mu gitero cyagizwe n'abarwanyi bivugwa ko bari muri ADF muri teritwari ya Irumu, intara ya Ituri muri Republika mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu muri Irumu avuga ko ivyo bitigiri ari ivy'imfata kibanza. Akamenyesha kandi ko ababuzwe irengero benshi bari mu mirima. Abanyagihugu bavuga ko abo bicanyi bateye ibirwati 3 kuva mu ijoro ryo kuwa 4 igenekerezo rya mbere Ruheshi gushika kuwa 6 igenekerezo ya 3 Ruheshi. Ivyo biremezwa kandi n'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu mu itangazo ryasohoye kuwa Mungu igenekerezo ya 4 Ruheshi. Ngabo ba ADF bitembera taco binona mu mashamba ya Mutweyi, Makanga na Bekembera mu gice c'uburengero grupema ya Bandaviremba Iwalese
Vokuntu muri teritwari ya Irumu. Abantu 8 rero barishwe imutwe y'Imakanga ndetse na Bakengera mu gihe abandi bagizwe imbohe. Ivyo bikaba vyaravuzwe na Christophe Munyenderu hasanzwe ari umuhuzabikorwa wa CRDH muri Irumu. Amakuru dufise avuga ko hari ibiziga 3 vyatowe bica bijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vy'akarorero vya Oicha mu mugwa mukuru wa Beni mu ntara Kivu y'uburaruko bihana urubibe. Ivyo biziga bikaba vyarajanywe kuri uyu wa Mungu uheze. Uwo haranira agateka kazina muntu arababazwa n'ukuntu igisoda ca Kongo n'ic'Ubuganda ngo bafashanya batarwanije ubwo bwicanyi. Turanegura ukuntu igisoda ca Kongo gifata minenerwe bijanye na ADF. Abategetsi kandi baravuga abajejwe agateka kazina muntu bagasemerera bamenyesha ko babonye ADF amaja ku ruhande rw'uburengero bwa komine Oicha mu mashamba ya Walese Vokuntu, kuko umwasi yari kagenda agana mu buseruko hasanzwe hakorera igisoda ca Kongo n'ic'Ubugande bakorera hamwe, ngo mugabo nta na kimwe cakozwe mu ntumbero yo gutuza umwasi, bikavurwa na Christophe Munyenderu n'ishavu ryinshi. Ndabukingurikiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke s'abone kuri hotel wafyenda ko kugira ngo utoja ushikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya hagushikiriza no Muhoza TV Imana bahezagire.